je ndirimba indirimbo zisansibiriza. Kazoza keza ni kari mwibarabara, kazoza keza ni kari mukuyerera kabisa, kazoza keza kari muri yo kayenyene kweli, musore nkumi nkundira ndagukebure kweli. N'izindi rero naririmba mvugane Sheri wanje ndamukunda, amahera mfise ndabimwereke, zomudigadiga kweli, zomwereka zomukirigita ndamwereka urukundo urumva. Indirimbo ziwanje nk'inshasha mfise ubu ivuga iti hey Afrika twubahane turi bamwe kweli, on ne veut plus la guerre, on ne veut plus les troubles, on a choisi la paix. We neither want fight, we neither want war, we choose peace kabisa. Rumba, c'est comme ça. On veut dire tout ce qu'ils pensent. Miriwe canke maramutse bakunze ba Side Burundi TV, comme d'habitude vous allez avec MC Dielanez muko vyama everybody ngenda bayikaze abarundi kazi aba diaspora basanzwe badukurikirana basanzwe mu bihugu vyo hanze. Turi kuri ni Weva Vista ni mu Kamenge mu Kinama, bose yarafatanye de common umwe mu ba actor bakomakomeye cyane, kongera kabumwe mu basanzwe bariko barakora ibikorwa vyiza cyane muri entertainment ya 257 n'umusaza benshi mu muziki izina Gaposho. Maze imisi ndiko ndamubona kugira ngo ndishobore kuganira, turakeneye kumenya uyu musaza ari muri entertainment akora ibintu byiza bikora inka ingene yasanze ibintu bimeze muri entertainment ne kuva yinjiye muri game entertainment, yatanguye filme ryari tumenye ubuzima bwiwe bwo kuva kera, mbega no mupapa w'abana bangahe byifashe gute. Ni umusaza akunda gusenga kuko inshuro nyinshi tuganira ambwira ko abagomba manze senge nta nashoboga nadasenze, asanzwe kandi arimo mu ma clip video y'abasani benshi mwagiye muramubona ku ma clip video batandukana, ashobora kuvuga amazina ariko benshi mwaramubonye, ndetse afise n'abafana benshi cyane, akurikiwe n'abantu benshi cyane. Mwite Gaposho, mwite amazina menshi, mwite Isa reka ndamwikaze kuri Inside Burundi TV. Aramusasaza dukurikirana ababwira uko asanzwe amerewe. Mzee karibu sana. Nimesha karibia. Urashaka ko musaza dukurikirana kuri Inside Burundi TV. Yego ndabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, mugubwe neza cyane cyane ntimugire ama stress kuko ngo iri pare ko ama stress azigayica abantu isumba n'ingwara. Jewe rero nitwa Gaposho nkuko yabivuze, ariko nushaka kunyite Ismail, nushaka kunyite Nzomudigadiga, nushaka kunyite Kazoza Keza kweli, ego K-Base yose nama filme nkina bakagenda banyita amazina uko bavyumva. Nabivuze mwite umusaza. Ni ryari wagiye muri kariyeri iyo gukina film? Wamenye ryari ko iyo mpano uyifise? Cewe amenye kera ko iyo mpano ndayifise. Aha rero bon natanguye nkina amateatre bisanzwe, nkina amateatre n'abandi mu tugwi duto udushiramwe duto kugeza igihe ngiye mwishiramwe rikomeye yitwa Tubiyage rikina ama théâtre bita théâtre interactif, théâtre de terrain, théâtre pour le changement social positif. Rumba ni théâtre de sensibilisation. Nimba hari ahantu habaye kiza cha malaria tukajayo gukina kugira tuhereke ko kuryama mu segetera, gukura kwa amazi y'ikidenderi bishobora kubakingira malaria, ibintu nk'ibyo mukabicisha muri théâtre nkina nkebo. Mu nyuma rero nza gusanga ko film iri hejuru ya théâtre. Iyo ufise impano yo gukina théâtre neza finalement ushikira muri film. Hama rero muri film muri 2004 natanguye gukina amafilme neza muri 2006 ncankina filme yitwa Na Wewe iri kuri YouTube, filme international y'ababirigi dukinana n'abazungu. Mbona ndaryohewe, n'abandi bandaba nabo nyene bavuga ko barayikunda cyane. Egome barayikunda gose, naje ndaryoherwa. N'abandi bandaba bavuga bati wakitinga neza. Ikindi cya kabiri mu Burundi
abatama bakina si benshi urabona bakireko si benshi Yeah. cyo gituma hariho kireko umwe Yeah. nta bandi turabona bitwa bakireko canke Yeah. ngo bavuge bati n'uyu ni kireko numero 2 Yego. ivyo rero navyo vyarampaye intege yo kuvuga ati reka ngume nkina kumbure zoba kireko numero 2 canke Yeah. bundi canke mbega posho numero 1 ariko Yeah. nanje ngaragare muri entertainment Yeah. nkuko nari nsanzwe ndi n'umumusicien urabizi Yego. navyo bica bituma kumenyekana byoroha Yeah. binyaruka Yeah. basi ncanguma muri iyo kariyere kandi inashobora gutunga umuntu Yego. gusumba Yeah. kwicara gusa Yeah. ego Waragiye mu maclip y'abasani naho wavigiyemo gute wavyinjiyemo ryari kujya mu maclip y'abastar? amaklipe y'abastari bajya abastari bose baranze turazinanye Yeah. ari Satubi Yeah. ari Lolilo ari Big Fizo Amoni Fleur narabonye clip yiwe. Monia Fleur bariya bose B-Face Mukombozi Yeah. bose turazinanye Yeah. abo rero ni urwaruka rw'inyuma ntavuze rero ba Jesus Papa Dogoyi ba Makarena twatanguranye amakaraoke abamizisiye bose baranze Yeah. bijya rero bica bituma byoroha muri entertainment Yeah. kwisanga nisanzuye bose tuvugana neza Yeah. ntibagiye na Natasha ntagire ngo namwibagiye turazina Yeah, dusubiye inyuma gatonyi ni Gaposho ubuzima bwiwe yakuze gute yavukiye hehe yakurize akunda iki mu buzima bwiwe kugeza ubu arafise umuryango bimeze gute? jewe gusanzwe mvuka ku mupapa yitwa Barusasiyeko François avuka Igitega Yeah. ariko twakuriye i Bujumbura kuko yaguze parcela i Bujumbura muri 64 Muzee urari amabonane menshi. ego yaguze parcela papa muri 64 Yeah. na jewe mvuka muri 65 ndafise abana 10 abakobwa 5 n'abahungu 5 Yeah. kandi bose bakuze Imana ibandanye bampezagirira Kabisa. n'umufasoni umwe Yeah, kabisa. Kabisa. Uravuze yuko wavukiye mu Burundi ndetse wavukiye Igitega ariko ukurira i Bujumbura. Amafilme umaze kutangura kuyajamwo nize sirago wahuye nazo narijya kera ico gihe bitarabwa n'abantu benshi cyane abantu benshi ahubwo babona ko umengo urukura tumwanya kuri wewe nizahe ngorane wahuye nazo umaze kwinjira muri career entertainment? filime za mbere Yeah. abantu baridandariza canke amaklipe canke filime Yeah. abantu baridandariza Yego. urumva byari bigoye kuko nta terambere ryaboneka hama mu nyuma rero niho haje izi mbuga ngurukana bumenyi YouTube. umuntu akora ikintu agashobora gushira kuri YouTube Yeah. wowe utararonka YouTube yiwawe Yeah. uba yifise arashobora kuguha akazi ati ingo ndaguha ka 25,000 ugura uduharage hama unkinire sene 2-3 ngo ndaguha ga 100,000 murumvikana hama ukabona ko ubayeho struggle zirimwo rero nuko connection ntiraba nziza mu Burundi ngo abantu babone ko amamega bakoresha bayakoresha ku mwanya ukwiye kandi ntibidoge Yeah. biracari ibintu byikwega yaba abo bafise imbuga ngurukana bumenyi amamega yabo babona akora neza kumbure bo benshi Yeah. hama bagatanga akazi kuri benshi mu gwaruka Yeah. hama ikindi cya kabiri ivyuma amakamera amamikro ibintu bakoresha naho ubona ari abajene nka wewe benshi babirimo Yeah. birazimvye cyane Kabisa. si benshi boronka miliyoni 10 zo kugura amakamera Yeah. canke zirenga urabizi Yeah. Yeah. Ego. kandi byinshi ntibiguri bino bigurirwa hanze Yeah. ivyo byose ni ingorane amastrago umuntu ahura nayo Yeah. ariko kubera yuko tuvuga tuti imbere ni heza kandi n'abarongozi bacu tubona badukurikiranira hafi twibaza tuti nabo hari igihe bazoshiramo ukuboko bice bigenda neza tuguma n'umwizero wa fete. Yeah. Mu apart ya filme ubundi buzima waciyemo n'ubwahe imbere yuko urabizi ko filme irashobora gutunga yose complètement umuntu sanzwe azishima. Ubundi buzima naciye mu cyane cyane je ndi umumuzicier compositeur mwiza. Yeah. Je ndirimba indirimbo zisansibiriza. Yeah. Kazoza keza ni kari mwibarabara. Yeah. Kazoza keza ni kari mu kuyerera. Kabisa. Kazoza keza
kari muri yo kaye nyene kweli musore nkumi nkundira ndagukebure kweli kabisa naho benshi ubu bavuga ko kazoza kari mu ibarabara ariko burya umuntu ntiyiga kugira akore yiga kugira amenye ave mu bujuju ico gituma navuze gutya amaze kuva mu bujuju aramenya ingene yipanga so atarashobora gukorera umuntu leta cyangwa umuntu yigenga agahembwa make akabivamwo akaja gukora vyiwiwe kubera ko yize n'izindi rero naririmba mvugane chéri wanje ndamukunda amahera mfise ndabimwereke zomudigadiga kweli zomwereka zomukirigita ndamwereka urukundo urumva indirimbo ziwanje nk'inshasha mfise ubu ivuga iti hey Afrika twubahane turi bamwe kweli on ne veut plus la guerre on ne veut plus les troubles on a choisi la paix we neither want fight we neither want war we choose peace kabisa rumba c'est comme ça je veux dire tout ce qu'ils pensent c'est tout bas je veux dire tout haut ce qu'ils pensent c'est tout bas cela peut être une faute car la vérité blesse dire tout haut ce qu'ils pensent c'est tout bas rumba ivyo ndirimba byose usanga ari kebura mu bana bawe ninde muntu yakurikiye impano yawe ninde muntu ukunda cyane ubona ko yakurikiye umwuga wawe ukina filime cyangwa abana banje mbakunda bose nta numwe yakurikiye impano yanje uwo mbona gusa asa n'uwabaye nk'uwakurikiye impano yanje ni babiri hariho uwitwa Yannick Noah aragira ibintu byo gutwenza mu Gifaransa no mu comédien ariko ni n'umudokteur arasinziriza abantu igitega mu bitaro bikuru hari uwitwa Merci aba hanze mu Bushinwa muri Camboge ni umustiliste ariko yarize yarahejeje yaranditse yize ibintu bya computer urumva ko Imana yaguteye ariko ni umustiliste yarambika abantu kabikuramo amahera tugaruka muri entertainment urumva ko umuryango wawe umeze neza umufasha wawe ameze neza abana bawe bari cool mbega uri kuraraba filime zacu ndundi uri umusaza urakuze ndetse uri umwe mu bapapa novuga kuri update ni Bujumbura apart y'abandi bavye bariko barakina amareresi kuko uridandaza platform zawe zirangwa n'amakava ama stati yawe urabona ko ari ko ama link yo muri entertainment mbega ni yahe nyungu y'agaciro umaze kuronka muri bino bintu kugira ngo n'abari inyuma wumve impanuro wobaha canke ko harakenewe abandi bapapa rigiye utazoba utari hafi na warasafiriye tukabura abandi yoshobora kwatinga muri filime ndundi intege wotera abandi bavyeyi nizahe kuko mu bihugu vyo hanze abapapa benshi barakina intore kiwacu menga baritinya menga siho bari uramaze kubibona akamumva wotera abandi barundi b'abapapa nkawe nakahe bivuze nivyo nivyo kandi ni handicap nini kubera nitwatereza kuba turi bake muri ibi bintu dukora kandi ari ibintu bimeze nk'ivyigisha benshi kuko ari filme ikintu ibibazo biba mu ngo pour le changement bien sûr habaho abakina negatif n'abakina positif byose ubisanga muri filme mu byo tubayemwo mu ngo muri famille kugira ngo bibone abakora nabi bahinduke bavi bubafu baje iburyo hama n'abaji iburyo nabo babera akarorero abandi urumva abahungu bobo na mitende ni benshi bari muri entertainment ariko abakobwa baracabafungira amafre muhira baracabona yuko umengo bagiye mu buhumbu ntibagiye mu bintu vyiza jewe ubu maze kuba mwarimu jewe ndigisha gukina théâtre ashobora nko kugenda muri province nkamara umwaka nahawe mission yo kugenda kwigisha abanyeshure aba leader communautaire abantu bakora ibintu nabiriya kugira ngo le théâtre le film ibereke yuko bishoboka ko nabo baba abantu bigisha abandi babicishe mu dukino kuko dukino ari two twita amateatre canke le film no cinema ntibirambira si kimwe n'ama discours ntibirambirana abantu bavyiyumvamwo vuba ni nka kujya ku indirimbo irashobora kuvuga iminota ibiri ariko umuntu akaba yayitahuye cyane gusumba ibijambo jangaho ugahura ubu urabona ngo tugize ikiganiro ariko uzosanga
muri bijya twavuze benshi bazokunda tujya turirimbo naririmbye yeah umunota umwe amasegonda make gusumba ibi bijambo byinshi twavuze kandi Yeah. byose ari ingirakamaro. Ni tekinike rero nziza yeah boreka urwaruka rukaza kuko kwanza umuntu w'umu artiste yeah usanga adashobora kugwara ama stress, nta ngwara zijanye n'ama stress yogwara kuko ahubwo yavura abandi kabisa. ntiyitera ama stress. Kuri ivyo rero cyane cyane abana b'abakobwa nibabareke baze bakore n'umwuga, Yeah ni gikorwa hama na twebwe tubigishe yeah kuko nico gituma nsaba ko n'abatama boza ari benshi kuko abavyeyi amafamiye nibabona harimo n'abatama bazotwizera bavuge bati burya ko hagiyeyo n'abatama n'abana bacu tubarungitse bazoronka gihanura. Ego ikibazo ngomba kukubaza tukiri aho nyene ku manuro urije gutanga, uri kuraraba filme zacu ndundi imico yacu abantu benshi bayitahura gutandukanye ijya message mutanga, mbega wowe ntagiye byo byarashitse umuryango wawe cyane cyane ukabona be papa ibi narimwo canke kujya kurusha kwa actinga uri kumwe n'umuntu mu gitanda wowe ushaka gutanga message ariko uri ko rayira behind camera akabibona ukundi nagiye byo byarashitse ugasanga biratiri mu kije famille canke umuryango canke abagenzi bakabati kandi wa mutama washa twizeye ibi narimwo sivyo. Ivyo sivyo byigeze kuba biteye ikibazo cyane kuko abana banje barize barazi lo filme ko cyagiye bagufotora uri mu gitanda canke uri heye haba hari abantu barenga batandatu yo babaye bake muri ico cumba mukiniyemo, abafasha amatara amakamera abafata amatara director amakamera ama micro aba direct banota ivyo banota abafasha izo kamera n'ibindi byinshi bagirana inama baba ari benshi namwe bwo bwanyuma mu urumva nta birenze ajya amafoto babona. Urumva rero bijya byose abari kugira ngo filme igaragare nkaho ari real kugira ngo ikivure ahubwo ikibazo nigeze kugira ni gihe nkina filme na wewe uko yari filme y'abasaya bahohotera abasivile. Urumva rero niho nibaza ntahubwo abaza kuyibona ndiko mpohotera abantu muri iyi filme kandi ubusanzwe ndavyamaganira kuri atari ibintu nkunda bazibaza iki ko nari ntarinjira cyane muri filme. Urumva byari mu ntango nyuma rero niho nabonye ko abantu bagenda batahura bati yari filme ni cinema ni nkinamico ahubwo rero gusa umuco twategeza kugumako. Nanasavye ko ninaronka umwanya nzobivuga abakobwa bacu gukina cyane bambaye amameshi mbambona umengo ntibatwaye ikirundi amameshi kwisiga nibisanzwe kuko n'ibitabo biravuga ko umukobwa ategeza kwipodora agasa neza akaba mwiza ariko bijya dufata imishatsi y'abandi tukayitereka ko inzara bagacomekamwe izindi n'ibindi ntavuze bo bakora sikirundi nibaza twogaruka buke buke kuko harimo bamwe usanga batabifise n'abandi usanga babifise muri filme nitwobishira imbere twogaruka ku muco gatoyi kugira ngo n'uyibona urabona ko nijya nawe we twayikinye mu gifaransa umubiri yaratubwira ati nimwaheza mu gifaransa nta muntu azomenya ko iyi filme yakinwe n'abarundi cyangwa abasenegale cyangwa abakongomani cyangwa abarundi cyangwa abanyarwanda atariko muturonderere akarundi special dushiremwo ku buryo umuntu azogyumva iyi sinema zo cavuga ati kumbi iki gifaransa cari cy'abarundi. Ni nk'ivyo rero mvuga ni uworaba na sinema zacu abone abakobwa n'abarundi kazi kuko jewe j'ai l'impression ko burya naho abantu batabizi nimba batavyemera ntavyo nzi ariko jewe ndavyemera ko umengo abarundi kazi nibo beza kw'isi yose mu bakobwa beza abarundi kazi baza ubwa mbere niko nzi nibaza. Uri kuraraba entertainment yacu muri filime ndundi ni nka 2050 2060 ni kintu wumva uhanura bohindura abariko barakora cyane cyane urufate kuri bano bigeme bariko barikorera ibyabo musanzwe mukorana impanuro bakubwira ngo 2060 filime zacu ndundi zizobe zigeze kuri level nk'abatanzania bakora ko kera cyangwa ko urabona ama YouTube y'abatanzania ikora trending cyane ariko arabatunga
niyo budumva wuha abasaza bagenzi bawe cyangwa se entertainment kugira ngo tuze dushikire 2050 tumeze neza. Urakoze kumbaza ico kibazo. Nkuko wamye tubivuga, ibi bintu bya filime bishaka umutahe. Twebwe turabakinyi, kandi natwe dushaka gukinisha n'abandi. Ajewe nkuze, shaka ko nanje noronka ingene nonka uburyo agira abandi mfasha. Ariko ubwo buryo nshaka ni bwinshi cyane, nkeneye bwinshi. Cyo gituma mvuga nti kugira ngo tuzoshike kuri ibi, no kuvuga abantu bariko baraza muri entertainment ngiyi bashiremo imitahe ikwiye hakiri kare, kuko aragaruka ibihomba, ahubwo bihomba iyo ubijemwo usoboka utinya, urunguka umeze nk'utinya. Ariko ubijemwo wirekuye, ukaba ubizi uti ibi bintu ni ibintu bidahomba, ibintu by'amasanamu, utereka aho uteretse hose biraramba, si ikintu kibora, itumwa bagashiramo imitahe ikwiye, umuvuduko ukwiye. Niyo 2040 ntabwo yoyirindira, uzosanga nejo bundi twabyagize. Ukuvuga nimba ari aba diaspora, niba ari abantu bakorera ngaha, niba ari leta babidufashije bashiremo imitahe ikwiye. Ukuvuga iki, nk'aba bakobwa ubona iyi misore n'inkumi baza muri entertainment ya filme, n'aba jeune bashaka gusayangana muri filme, atanga impano yiwe, kandi natwe tumukeneye muri filme asa neza, sivyo? Akarorero ambabarire ndamuvuga izina, nkibonye nk'ifoto ya Chris ngaha atangura muri entertainment, siko yasa changement iraboneka yiki yuko yagiye yitahura ko bamukeneye asa neza, plus beau qu'avant. Tuvuge King Sabas, bambabarire turakorana, barazi ko naho bavuga nabi. Raba John K yari muri film ingena asa aba hanze, ariko ababa hanze bose suko basa na John K. Urabona ko ni bo asa neza, biraryoshe kumuraba ataranavuga ikintu. Entertainment ni cishaka, ntushobora kuraba mu cinema ngo ubone umuntu naho basa kubu ubona bakina bajya basa guke, basa neza nyene kujya nyene bari n'ababogar kujya nyene bari n'abatama bakera bakinye tuzi. Nibyo nshatse kuvuga, ukabona ko ivyo arimwo abibayemo neza. Hama rero gituma mvuga ngo boshiramo amahera kwiye, amakamera yo abahari n'ubundi ntushobora kuja kugura kamera ya make nibaho zose zirazimvye. Mvuga kubera ubwo buryo, nimba umusore n'inkumi bagiye gushutinga, ukaba ufise uburyo bwo kubatwara mu modoka, ntibakubitwe n'izuba, imvura niyagwa bugame munsi y'inzu ikihehe, ukaba ufise uburyo bwo kuronka inzu nziza. Nimba azokina ari umutajiri, ukaba ufise uburyo bwo kuduga ruguru. Nimba ushaka ko bakinira mu kirere ca Gitega canke ca Ngozi canke ca Kirundo, ubwo buryo ukaba bufise kugira ngo filime ireflete la réalité n'imiburiburi. Niho twoba turiko turagenda. Ariko ni waja kumubone ugacuvuga ngo wakiniye Igitega nibisa, amajuru ntasa n'umuyaga ntusa, sumwe n'izuba ntirirasa kumwe. Umuntu azi kubibona yobibona ati iri zuba hariya yafotoye ryarasira hagaze Igitega. Ivyo rero bituma boshiramwo imitahe ikwiye kugira ngo abo bakinisha basayangane na produit batanga ibe nziza, amasenariyo abe original, nibi bintu vya copier coller. Ego ico uhanura abasaza muri entertainment ya filme ndundi basanzwe bafitana ibintu vy'ugwanko canke ama beef, ni cahe ucugira ko ndanakubaza akabazo kanyuma, uri umwe mu bazogaragara muri, nimba ntibeshe, nimba atari banga, muri film zose kitaki 13 ku kwezi nyene bazogira lancement kuri Hotel Sociedine, nimba ntibeshe umengo urimwo. Iryo filme amatwa asumbirira imitahe myinshi, byo babisa nibi warushatse kuvuga. Ego birasa, ahubwo wowe ego urakaze wagiye mu journaliste kubigukwiye, kubera yuko yashizemo imitahe ikwiye. Harimo hafi y'abakinyi bose bazwi mu Burundi basoma ko byaranangajije cyane, kandi bose niko ndabaganira. Yarabaganirije, arabatora aho bari, aratuganiriza, turumvikana uburyo bushoboka ko twohurira hamwe. Duhurira mu ntara yagutse ya Gitega, harimo n'abatarayimenya, kandi yarasanzwe ari abantu bazwi gose, ataratembera aradutembereza. Twebwe twari tuhaze, twaranahavukiye, ariko byabaye byiza. No kuvuga izogaragara neza kuko yayishizemo imitahe, kandi ndazi ko iyo mitahe
Imana imuhezagiye ahubwo azunguka gusa no mu diaspora nawe nta bino nico gituma ngira anabitahura gushiramo umutahe nyawo agatanga atitangiriye itama Imana imusubiriza aho yakuye kuko yarashoboye kwereka abantu ati ushizemo imitahe bizogenda neza aho kugira ngo ukore filime 10 mu mwaka zose zisohoke ari swata mukora filime 2 mu mwaka zikaza ari entete ziserukira histoire z'abarundi tubayemo impanuro uharira abakinyi ba filime basanzwe bafise urwanko batagomba kuja hamwe ivyo tutagiye kure je ndabiharura nk'igihombo ndamuramukije Abel n'umukinyi wa filime mwiza ashiramwe imitahe yitanga adafise abamufasha kuko bibaza ngo aratunze gose oro ntatunze gose ahubwo ni uburyo we wabifata ko imitahe yategeza abiha agaciro Abel rero niwe twari ko turabivuga ryari tuvuga tuti ibintu by'urwanko biva kuki kandi dukora bimwe kandi YouTube si ya data twese tugwanira gutera imbere ngo turonka ako kaero ako kadorari ayo yagafu uno n'urwanko ruvaye hata ugisahani y'uwundi noheza rero mvuga ni ahubwo bakundanye bagashira hamwe nka kujya ijya sinema twakeneye Igitega yo muri Moria channel ijya yerekanye ko urukundo ruhari kuko twasangirira hamwe mbere bamwe baduhaye isahani umwe benshi numva bace bavuga ngo yango suka kugisiniya twisangirire kugisiniya urabyumva kandi nahora nibaza bavuga ngo barankana buriya ntavugana n'undi yango tusa cyambona bijya bintu ni bon ni bon kuhurira hamwe ahubwo nibakundane niyo ntsinzi niyo ntsinzi iby'amabifu ntacyo bivuze nta nico byinjiza nta n'ugisani yundi iyo utariye saa sita ku mugoroba niba ashobora kuguha isani 2 ngo uzirire rimwe nibikunda urya imwe nyene ku mugoroba gafashe tugushimire cyane ego burakoze akajamo mva ubwira abafana bawe nakahe aba diaspora saza dukirana abafana banje ni benshi bashaka ko tuvugana nibazana imitahe abifise nibazana imitahe twigisha ugwaruka tugwereka ico gukora kuko ugwaruka rw'abarundi duhiriwe duhishije impano baraziraranye muhira kuko mbibonera iyo turiko turabigisha umera nk'ukaburira ko umera nk'ukaburira ko ari abakobwa ari abahungu bose bafise impano yego kandi imirimo irahari iri myinshi ari iyo dukina yo kwactinga muri filme ari yo kwactinga muri théâtre ari ubushoferi ari uguserva mu mahoteli rega byose n'akazi keza iyo gahemba kandi ukakifatamwo ugaha agaciro niba agaciro akazi kacu hama baturabe ku channel twugurura ubu ndafise channel yitwa Kazoza Keza Films bariko barayiraba ngeze ku bantu 200 ntibabandanye nkeneye n'umuriyoni cyo bari kwifurije cyane ngeze n'umuriyoni nizambu gusanzwe ukoresha abifuza gukurikirana yaba Facebook Instagram YouTube usanzwe mfise imbuga izaye tugire ko tunarangiza ikiganiro cyacu kuri Facebook mfise page yitwa Digadiga Kazoza kawe hama kuri TikTok mfise Gaposho Ismail kubera iki kuyita Digadiga kubera ijya ndirimbo ya zo mudigadiga kubera kudigadiga bimara ama stress so kudigadiga mu mbavu oya kudigadiga nkuko wanyagishije neza nka kwishura neza wandondeye neza tuvugana neza ushitse muhira ukavugisha madamu neza naho kumbure yibagiye umunyu ukabimubwira neza chérie chouchou je t'aime I love you merci beaucoup urakoze uvuye muri bus ukashimira konvoye kwakoze tusa utwo tujambo tudigadiga kabisa c'est pourquoi page yanje nayise izo digadiga Kazoza kawe keza tugushimira cyane Gaposho dushimira abafana bawe bose muri rusangi dushimira muri mwese mukurikirana kino kiganiro cyacu twari kumwe na Gaposho twamusanze hafi y'imuhira ikindi gihe tuzogusanga muhira dusangira ubugari na madame kuri kiganiro twishimye ari mu kurayidi ipirawo dusangira ipirawo tumeze neza kadutumiye kurayidi ntiyashika tuzoza amane kumwe na video rero ko Inside Bon TV turakunda cyane mushigikire kuri YouTube yiwe channel yabivuze ndetse na platform usaza koresha tuze duhure itariki 13 turabe ingene yaktinze naho muri moho ya channel kugira ngo
bibananye bigenda neza turabakunda cyane hasta la vista ciao ciao Yes.